Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye kandi ahambaye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegeje turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'injyane ziri mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD, aho umugambwe ku butegetsi wamaze kwigaburamo imirwi ibiri. Hakaba umurwi ukomeye cane uvuga ko nyine ugizwe n'abari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, mu gihe ku rundi ruhande hari uruhande rukomeye cane rushigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, aho nyine Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yigizeyo abahoze begereye umuhisi Petero Nkurunziza. Hari amakuru ahambaye kandi ateye ubwoba ariko aravugwa hagati y'izo mpande ebyiri zihanganye ku rugero rwo hejuru, aho hari amakuru ariko aradushikira yemeza ko umwanya n'umwanya General Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi ashobora gutorokeshwa ibohero bikozwe n'ako karwi nyine kari mu mugambwe ku butegetsi kagizwe n'abari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza bababajwe bimwe biboneka n'ipfungwa ry'uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Bunyoni, mu gihe ku rundi ruhande Perezida Evariste Ndayishimiye n'abamwegereye bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bahitane uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Bunyoni, aho hari akarwi gakomeye cane kariko karategurwa na Perezida Evariste Ndayishimiye kazahitana General Bunyoni amaze bagahenda abarundi ko yatorotse ibohero. Ariko byose nyine bikaba biriko biraba mu kinyegero gikomeye cane, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arafise ubwoba ko General Bunyoni naramuka avuze ibyo azi, abarundi bose bazahaguruka bakajya mu mabarabara bakamagana Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi yavuze ko aho kugira ngo azahanwe wenyine kandi amakosa nka yose ayasangiye n'abategetsi bahambaye cane barongoye igihugu c'u Burundi harimo na Perezida Evariste Ndayishimiye, azakora ikintu gikomeye cane amaze nawe amabanga yose azi ajanye n'amabi akorwa n'abategetsi nga mu gihugu c'u Burundi akayashira ahagaragara. Byose nyine bikaba byakwegera ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, bikaba byaranatanguye aho General Bunyoni agikurwa amabanga yahise akora amatohoza ahambaye cane ndetse n'ibindi byinshi bijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, agahita abirungikira Bob Rugurika, aho yamuhaye amafaranga menshi cane kugira ngo igihe azaba afashwe agapfungwa Bob Rugurika azahite avuga ibyo azi ku bijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Ejo bundi Bob Rugurika akaba yaremeje neza ko umuhisi Petero Nkurunziza ategeze yicwa n'indwara, ahubwo ko yishwe n'isumu yahawe na bamwe mu bamwegereye. Abo bari bamwegereye nyine hakaba hatungwa urutoki cane Perezida Evariste Ndayishimiye, wabonaga ko nyine atajambo na rimwe azaba afise mu gihugu mu gihe umuhisi Petero Nkurunziza azaba agihema umwuka w'abazima. Hakaba hari n'andi madosiye menshi cane akomeye General Bunyoni yagiye ashira mu bamenyeshamakuru batandukanye kugira ngo igihe Perezida Evariste Ndayishimiye azaba afashe umwanzuro wo kumupfunga nawe nyine ayo madosiye azaje ayashira hanze amaze General Evariste Ndayishimiye nawe abarundi babone ikibi ariko arakorera abarundi. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo azimangatanye ubuzima bw'uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Bunyoni. Ni byinshi twabateguriye birabana nyine n'abariko barategura kumutorokesha, mu gihe ku rundi ruhande bariko barategura kumugandagura. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mwido nido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi
ni ugubyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Hari amakuru ahambaye cyane kandi anateye ubwoba duhejeje kuronka yerekana ingene Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo ategure akarwi gakomeye cyane kazagandagura uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Generali Yome Bunyoni, ariko byose bikaba biriko birakorwa mu ruyeri rukomeye cyane ku buryo nyine abahoze begereye Generali Yome Bunyoni canke se abagenzi biwe batazamenya ibiriko birategurwa, ariko kubera ukuntu Generali Yome Bunyoni ari umuntu ahambaye kandi ari umuntu ufise abagenzi mu nzego zitandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi, aho benshi bahamya ko n'abariko barakorana na Perezida Evariste Ndayishimiye harimwo abagenzi ba Generali Yome Bunyoni. Ayo makuru nyine akaba yarahise amenyekana ajanye n'abakarwi kariko karategurwa mu kinyegero kugira ngo kazagandagure Generali Yome Bunyoni, amaze abarundi babwirwe ko Bunyoni yatorotse igihugu nk'uko mukunze kubyumva. Iyo bashaka kugirira umuntu nabi bavuga ko yatorotse igihugu, ariko bikaba byarahise bimenyekana, kikaba ari ikibazo gikomeye cyane kiri ngaha mu mugambwe ku butegetsi, kuko umugambwe ku butegetsi waramaze kwigaburamo imirwi ibiri. Hakaba nyine abashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye bashaka ko Generali Yome Bunyoni yagandagurwa kugira ngo ntazavuge ibyo azi, mu gihe ku rundi ruhande hari abashigikiye nyine Generali Yome Bunyoni bashaka ko agomba gupfungurwa byanze bikunze, byananirana agatorokeshwa ibohero, kuko bo ntibishimiye ko nyine agumya gupfungwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe nyine abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataho ashobora gushikana igihugu cy'u Burundi, kandi bakabona ko nyine ariko arahemukira umugambwe n'igihugu yifatikanije n'abansi b'igihugu. Akaba ari ibintu biriko birategurwa mu kinyegero bazagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi neza nyine ko umunyamabanga mukuru umugambwe ku butegetsi Ndikuriyo yamaze igihe kitari gito azenguruka mu mihingo yose y'igihugu cy'u Burundi agenda akora ikintu kimeze nk'imyamamazo, aho yagendera hose yagaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataco ashoboye, ko n'ubundi no ku rugamba yari umutunyi. Akaba nyine ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo yigarurire abarundi n'abagumyabanga, amaze bazabone ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataco ashoboye, kandi babone ko nyine ari we wenyine ashobora kuza agatunganya igihugu cy'u Burundi. Byose nyine bikaba biriko birakorwa n'umunyamabanga mukuru umugambwe ku butegetsi Ndikuriyo mu ntumbero nyine yo kwangisha abarundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru menshi atandukanye kandi ateye ubwoba yerekana ko ibintu bishobora kuba bibi cyane mu minsi iri imbere, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ntiteguriye kubandanya arongora igihugu cy'u Burundi akiri kumwe n'abari begereye umuhisi Petero Nkurunziza, mu gihe abari begereye umuhisi Petero Nkurunziza nabo bavuga ko badashobora kugumya kwihanganira amakosa ariko arakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko byose intango yabyo ikaba yaravuye ku wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Generali Yome Bunyoni, kuko mu ntango agifatwa Perezida Evariste Ndayishimiye yari yatanze itegeko ko ahita yicwa, ariko ntibyakunda, kuko Generali Yome Bunyoni ni umuntu uhambaye cyane kandi ni umuntu uzi ibintu nka byose bikorwa mu gihugu cy'u Burundi. Akaba yaramenye amakuru kare ko bashaka kumufata nyine ngo bamugandagure, agahitamo kwishikana akajya mu kibanza biboneka neza ko ari ikibanza gihuriwemo n'abantu benshi, kandi biboneka ko ari ikibanza byagorana ko bamugandagura. Ibyo byose nyine bikaba byarateye agashavu gakomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko umugambi wiwe yari afise yari uwo ko nyine ahita agandagurwa agifatwa, nk'uko nyine byagenze ku muhisi Adolphe Nshimirimana. Murazi nyine ingene byagenze, akaba ari nako Perezida Evariste Ndayishimiye yari yabiteguye, ariko birangira nyine kubera ko Generali Yome Bunyoni atari umuntu woroshe ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ari umuntu ufise amahera menshi, kandi ari umuntu ufise abantu benshi bahambaye yahaye ibibanza bakiri no mu nzego. Akaba nyine yarahise amenya ayo makuru, bigatuma nyine akiza agatwe kiwe. Ariko kuva icyo gihe kugeza uyu munsi Perezida Evariste Ndayishimiye arabona ko atamahoro agomba kuronka, mu gihe Generali Yome Bunyoni yaba agihema umwuka w'abazima. Byose nyine bikaba biriko biramutera ubwoba, akavuga ko Generali Yome Bunyoni naramuka ashize amabanga azi ajanye n'ubusuma buriko burakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye n'umuryango wiwe, ndetse n'ibyo azi ku rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, ibara rizaba riguye mu gihugu, ko abarundi nyine bazahita bamenya ububi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, nk'uko nyine nawe ubwiwe yabyivugiye ejo bundi, akavuga ko
ko ari umuswahili, akavuga ko ari umumenja, akavuga ko nyine abantu benshi bamwihenzeho nk'uko nyine n'umuhisi Petero Nkurunziza yamwihenzeho akamuha ikibanza gisumba ikindi kuko yabonaga ko ari umuntu bizamworohera guhindukiza, ariko bikarangira ataramenye ububi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, bikaba byaramutumye nyine umutima we bawuhagarika giturumbuka agacikana atararangiza n'ikiringo yari arimo. Hari amakuru menshi adahumuriza ariko aravugwa mu bihangange bikomeye cyane bikomoka mu mugambwe ku butegetsi nka bamwe mu barwanye mu rugamba rwa CNDD bafise ipeti rya generali ntago bariko baranezezwa n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora byo gufata abakoreye umugambwe, bimwe biboneka akabapfunga, agafata n'abandi benshi nyine biboneka ko bari begereye umuhisi Petero Nkurunziza akabapfunga, abandi akabigeza kure y'ubutegetsi. Biriko birashavuza cyane abagenerali nka bose barwanye muri CNDD bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye batamuhagaritse umurindi ariho ushobora gusiga n'ubundi usambuye umugambwe n'igihugu muri rusange. Murazi ko nko mu minsi iheze Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yaho nyine akuriye mu mabanga General Alenge Bunyoni akanamufunga, yahise afata undi mwanzuro ukomeye cyane nko gukura mu mabanga Prime Niyongabo arongoye gisoda c'u Burundi. Bikaba biriko biravugwa nyine ko nawe yari guhita apfungwa byose nyine, ariko abagenerali nka bose bakaba barabyanze, aho umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yanze gutera umukono ku ikete rukura amabanga Prime Niyongabo, akavuga ko atagomba gushigikira amafuti ya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho Perezida Evariste Ndayishimiye agarukiye mu gihugu impari zabaye nyinshi hagati y'abagenerali bakomeye cyane, kuko General Prime Niyongabo yamaze indwi zibiri yugaraniwe mu rugo iwe atemerewe gutanga itegeko na rimwe mu gisoda. Icyo gihe nyine hariko haraba inyinyurana hagati y'abagenerali bakomeye cyane, bamwe bashaka ko akurwa abandi badashaka ko akurwa, ibyarangiye nyine uruhande rw'abagenerali rudashaka ko Prime Niyongabo akurwa rutsinze Perezida Evariste Ndayishimiye, ariho mwabonaga nyine Prime Niyongabo abandanya amabanga yiwe, kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yari yagiye asize dekara imukura amabanga. Ibyo byose nyine bikaza byerekana akavuyo n'akajagari kari mu mugambwe uri ku butegetsi, akaba ariyo mpamvu nyine n'igihugu c'u Burundi cyama mu bukene budashira, kubera ko indongozi kugira ngo zirabe ibiteza imbere abarundi ahubwo zama mu njyane zidahera. Akaba ariyo mpamvu nyine abarundi batari bake batanguye gusaba ko iyi ntwaro ya CNDD yahera, kuko biraboneka neza ko ataho ishobora gushikana igihugu c'u Burundi, kuko yama mu njyane aho kugira ngo itunganirize abanyagihugu. Ariko abarundi batari bake bakaba ariko barasaba ko nyine abakoze amakosa akomeye cyane ajanye no kunyonora amatungo ya leta ndetse no gusesa amaraso y'abana b'abarundi nka bose bafatwa bagapfungwa bakabazwa kuri ibyo byaha. Ariko nyine ntago Perezida Evariste Ndayishimiye yiteguriye kubikora, kuko arazi neza ko abakoze nyine ayo makosa ajanye no kunyonora amatungo ya leta ndetse no gusesa amaraso y'abarundi aribo nyine bari mu nzego zihambaye ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi akaba ari bamwe bamwegereye cyane. Ibi byose nyine abarundi bakaba batiteze ko Perezida Evariste Ndayishimiye azigera agira ico abikoraho, kuko baramaze kubona nyine nawe intumbero afise mu myaka 3 amaze arongoye igihugu c'u Burundi. Agishika ku butegetsi yaraje aremesha abanyagihugu, avuga amajambo meza cyane aryoshe, ariko abarundi barategereje ko ashira mu ngiro ibyo babwiye barabura. Akaba ariyo mpamvu nyine batanguye kuvuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataho ashobora gushikana igihugu c'u Burundi, kuko babona neza ko ataho ataniye n'uwo yasubiririye umuhisi Petero Nkurunziza, kuko biraboneka nyine ko umurongo Petero Nkurunziza yari afise ari nawo Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubundi afise igitandukanye, ari uko Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kuzana abantu biwe mu gihe ashaka kwigezayo abari bahoze begereye umuhisi Petero Nkurunziza. Ibyo byose nyine bikaba biriko birabera mu mugambwe uri ku butegetsi, aho ariko haravugwamwo inkuru ziteye ubwoba kandi zishobora gusiga zisambuye igihugu c'u Burundi, ariko benshi bakemera ko bakavuga ko dosiye ya General Alenge Bunyoni ishobora gusiga isambuye umugambwe uri ku butegetsi, kuko kugeza uyu munsi abavuga ko bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yarenganije General Alenge Bunyoni, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ahiga ko igihe General Alenge Bunyoni azaba agihema umwuka w'abazima
nta mahoro azigera agira mu butegetsi bwiwe, ariho nyine ariko arategura akarwi kazajya kugandagura General Arengemo Bunyoni amaze bagahenda abanyagihugu ko yatorotse ibohero. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru kare kabateguriye, wifuza kuzajya bo mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.